Mucete Paulo yandikiye abikorinde igice cya 15 ku murongo wa 51 na 56 barabango enda bibira akabanga ntituzosinzira twese. Okay, sigura ngo hari abantu bazoba bakiriho ngo ariko twese tuzohindurwa, baba bapfuye n'abakiriho ngo tuzohindurwa, ngo tuzohindurwa ngo mukanya gato, ngo mukanya gato, mukanya nkako gukubita urugohe. Sigura ngo iyo evenema ico gihe bizoba mukanya gato nkako gukubita urugohe, ngo aho inzamba y'iherezo izovuga, hari inzamba y'iherezo izovuga, ngo kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, ngo natwe tuzohindurwa, kuko uwo mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, umubiri upfa ukwiye kwambara ukudafa. Dusome nandi muri Matayo, Yesu ariko arabivuga ibintu byo kunyakugwa kw'ishengero. Paulo twumvise ko avuga ko tutazopfa twese mukanya nk'abo gukubita urugohe, ari inzamba ya nyuma, hari inzamba ya nyuma izovuga hama ishengero riduzwe. Tubona ugiye gusoma muri Matayo 24 ku murongo wa 42 kugeza kuri 42, hari ahantu bavuga ngo ico gihe ngo abagabo babiri bazoba mu murima, ngo umwe azojanwa uwundi arekwe. Sigura ngo ico gihe hari igihe kizoba umuntu ajanwe uwundi asigare. Nimba azojana izoba ari ryari? Kuburyo umwe bamutwara undi ni nkako bamutwara mwari kumwe ntubimenye. Ijambo ry'Imana ngo abagabo babiri bazoba mu murima, ngo umwe azojana uwundi arekwe, ngo abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe ku rusyo, ngo umwe azojanwa uwundi arekwe. Ngo nuko mwame mugavye, ngo kuko mutazi umunsi umwami wacu azozirako. Reka cyo tugenda dusomye no mu Bitesalonike igice cya mbere. Paulo yandikiye Bitesalonike igice cya 4 ku murongo wa 15 na 17 cyo tugaruka. Hamba ngo iki nico tubabwira, ni jambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twese abazoba bakiriho uwo munsi, abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu, munsi umwami wacu azogaruka, tutazo kwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya abapfuye, ngo kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguye n'ijwi rirenga, hamwe n'akamu k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Vya bindi twasoma mu Bikorino, n'inzamba y'Imana, maze abapfuye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganire umwami mu kirere. Niho tuzokwama tubana n'umwami. Yesu ashimwe. Basomye muri Matayo aho Yesu yavuga ngo babiri bazoba bari kumwe, ngo umwe agende uwundi asigare. Bene data, hari ikintu dukwiye kumenya. Inzamba ya mbere urashaka kwibaza ati none ko bavuga inzamba y'iherezo, iya mbere narayumvise. Ni kibazo ukiye kumva, nimba ya mbere utayumvise uzokumva guti ya nyuma. None inzamba ya mbere ni yahe? Hari abantu birirwa bararengana bavuga Yesu bucaza. Kino kiganiro ni inzamba ku buzima bwa ko wavyumvise ko Yesu bucaza. Hari igihe Yesu bucaza, iyi ni inzamba wumvise. Hari abantu birirwa bararengana, kizera umwami Yesu Kristo uronka ubugingo budashira mw'isoko mw'ibarabara. Bagenda baravati muhebe inzira zanyumbi, muhindukire umwami, muzabaharire abakize, kuko ni Yesu ahindura. Bene data, urazi impamvu abana b'Imana dufise ukwizera tutakekeranya ko tuzoja mu ijuru, nuko dufise mwemu yera. Kuko Bibiliya ivuga ngo mwe mubwibabwiririkana nyari mwemu zacu, mu kutwemeza ko turi abana b'Imana. Nimba uno munsi wiyumvira kugakiza kawe ugaca wumva umengo urajugumiye, hari kibazo. Kuko ubuzima twakiriye n'ubuzima butuzana gucika abana, twacize abana, kandi mu ijuru hazoja abana b'Imana. Niyo mpamvu mfata nimba uno munsi uja gusenga ni vyiza kandi bandanye, nimba uno munsi ukora ibikorwa vyiza ni vyiza kandi bandanye, ariko ukaba utarizera Yesu Kristo mwami n'umukiza. Mwene data, Yesu niyagaruka arisika kutazogutwara, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntapfe rubi. Kuko Bibiliya irerekana ko ishengero rigiye izoba ari intango y'ukuramukwa kw'isi, kandi si uko gufa rubi gusa. Iyo sivyo bita gufa rubi, kuko hari ibirengeye ivyo. Ariko Yesu yaravuze ngo muri ico gihe, igihe ishengero rizoba ryaravuye, igihe Antikristo azoba aganje, ijambo ry'Imana rivuga ngo muri ico gihe ngo hazoba umubabaro utigeze kuba kuva isi yakaremwe,
ngo kandi Yesu acavuga ngo iyo misi itagerurwa, iyo misi itagabanurwa ntawo sigaye. Ugiye gusoma mu vyahishuriwe hano urabona ukuntu umuriro umanuka, ibiyaga bigacika amaraso. Iyo mvira igihugu ahantu atamaza hari ibiyaga vyatise amaraso. Iyo mvire amabuye Bibiri bivuga ngo amabuye azokoragurika. Iyo mvire nk'umufuko w'isi muri kurarengana wazubona wakuguye. Iyo mvire ubuzima abo bantu bazobamo. Mu biganiro bikurikira Imana dushoboje tuzobicako tubona ibizoba muri ico gishengero rizoba ryagiye. Ariko vy'ukuri hazoba ibintu biri terrible. Uno munsi rero ijambo ry'Imana ngo urukundo Imana yadukunze ngo kwatumye itanga Yesu kugira ngo adufire. Ngo umwizera wese ntapfe rubi kwakahabwa ubugingo budashira. Abafise ubugingo budashira nibo bazojana na Kristo, kuko nibo badafa, nibo bazokwamaho, nibo bafise Kristo muri bo, ni abafise mpwemu yera. Uno munsi nimba mpwemu yera akubwira, kuko urabona kugira mpwemu yera ni avantage twaronse. Yesu yaravuze ngo mpwemu niyaza ngo azobamenyesha ibigira bibe. Bisigura ngo ntushobora urazi umuntu afise Yesu Kristo biragoye yuko ashobora gupfa atabizi. Bijya bavuga ngo urumva ngo umuntu ngo apfuye ngo yapfuye ngo yagize isanganya twaca dutangura gukekeranya ngo mbega yagiye mu ijuru cyane. Umuntu afise Yesu, afise mpwemu yera muri we, hari ikiribwina mu mitima yabo, arico mpwemu yera abamenyesha ibigira bibe. Paulo aravuga ngo ivy'uwo munsi ivyo kugaruka kwa Yesu Kristo, mpwemu yera ngo kugaruka kwa Yesu ngo kuzoba ngo Yesu azogaruka nk'igisuma, azogaruka nk'igisuma kubisi ngo azobubira. Ariko kuri twebwe nk'ishengero Yesu ntazoza nk'igisuma, azoza tubizi impwemu zacu zizoba zivyiteguriye, kuko mpwemu yera ari muri twebwe. Yesu yavuze ngo nkuko vyari biri mu gihe ca Nowa niko bizoba bimeze mwami niyagaruka. Kuko igihe Nowa yinjira mu bwato, bene data fata kijya gicapo genda urabe nguko Yesu yatanze akarorero ku gihe ca Nowa, asu yatanga akarorero mu gihe ca Nowa n'igihe c'Isodomu. Igihe ca Nowa, igihe Nowa yinjira mu bwato, rabi vyasigaye biraba, nta mahoro yasuye kuba. Nubwo abantu babayeho neza, nubwo abantu bagira ama business agatunga, nubwo bagira ama business ibintu byose bikagenda neza, umunsi Nowa yinjiye mu bwato vyari bihaye, vyari bikwiye yuko ingorane zishikira abasigaye bose. Kandi ugiye kuraba umunsi wo kugwa kw'imvura wabaye ikinyegezwa ku bandi, wanashima ntiwabaye ikinyegezwa kuri Nowa, kuko Nowa yaramenye igihe arinjira. Kuko nawe yari gusiga iyo atari kubaza igihe ntiyari kwinjira. None yabukoze imyaka irenga amajana ariko arakora ubwato. Siga hari umunsi yinjije vyose hama nawe arinjira, arayinjiza nabo umuryango we. Bisigura ngo yarazi ikigira kibe. Yesu ashimwe. Ugiye kuraba kuri Loti yaravuye muri Sodomu, nta kindi cyakurikiye wari umuriro. Rero ishengero ritegera Yesu yavuze ngo uko byari bimeze mu gihe cya Nowa niko bizomera, ishengero rizoduga. Twabibonye ko mukanya nkako gukubita urugoye, mukanya gato ishengero gusa rivuye ngaha ibara rizoba ritangiye kuba, rizoba ribaye ku bantu bari kuri noshi bazoba basigaye. Rero nanyo mpamvu Benedati kinico gihe Paulo acavuga ikintu gikomera ngo ntimukazimye mwemu yabashiriweho nk'ikimenyetso. Hari impamvu tudakwiye kuzimya mwemu yera muri twebwe. Uno munsi mwemu yera arakubwiye ati reka ko kabore gurimwo mon frère, maisani mwana hanje reka ko kabore gurimwo, ukacuzimya iryo ngo yango birasanzwe. Mwemu yera akakubwira ati reka ubwo gusambanya urimwo, kuko kare warabikora kumva mwemu yera arakubujije amahoro ukamuzimya. Uno munsi waramaze kugera kuri situation aho naho usambana umva winjoyinga. Uno munsi waramaze kugera kuri situation naho wona ukaboregwa umva umengana amahoro, urabesha ugakubita umuniki wanyu gigiturire nyene uri mwishengero ukumva na amahoro, niwumve nijwi rigucira urubanza. Ico ni kimenyetso cyo mwemu yera hari ntari kugikorwa mu buzima bwa, kuko uwo mwemu yera adushikana kukwera kose, adushikana kukuri kose. Rero nimba mwemu yera adushikana kukuri kose, nimba ufise mwemu yera ari fonctionner akora mu buzima bwawe, wategerezwa kumva ati okay, hari ikimani mama, hari ikimani nyifuzako muri uwo mwanya. Kuko iyo izo ni nzamba, ya nzamba aho mwemu yera bati va mu busambanyi, va mu kubesha, va mu gutukana, va mu kaborego. Izo ni nzamba ziriko ziravuga. Hajye ugiye gusenga kare warava mu kurushengero ukumva ati vy'ukuri jambo ryankozeko, unatasha ukumva wona ari hosita wo rivuga. Ariko no munsi ikintu usanga umuntu ariko aritaho style ngo ashangwina nari yambaye dimanche heruka
ngo usanze impuzu zitagoroye ntusubira ku rushengero kuko ntukinyotewe rya jambo. Iki ni igihe nimba ubuzima bwawe butari align, aho mpwemu yera atakivuga muri wewe, kiyo kugaruka imbere ya Kristo avuga ati Yesu mfasha ubuzima bwanje, fasha ubuzima bwanje, reka mpwemu yera asuye kwaka muri jewe. Kuko ugiye kuraba mu mugani umugani w'inkumi 10, hari inkumi 10 icyazibujije zitanu kuja gusanganira umukwe, suko zitari zatonze. Zumvise inkuru y'umukwe azoza nk'abandi bose, zari zatonze, zari ziteguye ko ingorane zari zibuza amavuta. Kandi igihe zasohoka kuja kuzana amavuta zasanze umukwe yashitse. Rero bene data, iki ni igihe cyo gukoranya amavuta. Ikizana amavuta muri twebwe ni mpwemu yera. Aho wumva yuko kuko rezi ubuzima budafise amavuta ubuzima budafise amavuta n'ubuzima uzurabe imodoka canke ikinga rya dufata karo ikinga itarimwe amavuta ijya mobile mu bayita gute mu munyororo wayo rigenda ripacuka usanga ubuzima bw'iryo kinga ikinga rifise amavuta riranyereza n'ubugari ugenda uraba ubugari barumanzi kugira buce mu muhogo n'idiri mugabo bushire mu gasosi karimo amavuta rica mu muhogo kumva nyene rimanuka direct. Rero mu buzima rukristo buroroshe yo burimo amavuta burimo muri wa mpwemu yera, kuko ijambo ry'Imana ngo ko mpwemu ngo kuko Imana ariyo dukorana iduha gukunda no gukora ibihimba. Uno munsi kuva mu vyakureka kwiba gutukana gusambana ibiki ivya bisigera ivyagezwe ku buzima bwawe, ariko siko ijambo ry'Imana ryategerezwa kuba mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana ryategerezwa kuba ivyagezwe muri wewe, ariko ucugera ahantu nka Dawidi akubwira ati ijambo ry'Imana rirandyohera, ndaryohererwa ivyagezwe vyawe. Ivyagezwe vy'Imana vyategerezwa kuba ari bwo buzima, kumva yuko uhomvye kugera ahantu bwati uno munsi dusigaye dufise ishengeraho umuhungu aba yateguye gusambana n'umukobwa hama bagahura nuko ahantu bari undi muntu yaje ngo naka ngo yanyiciye ukaje uri umukristo hubwo wategerezwa kubiharura nka intervention Imana yaguhaye bati naringuye hubwo ntuharure kuba novuga ati umukristo yahushije kwica akagenda ari aho bati sha namuhushije. Uri umukristo wahushije gusamba wahaswe gusambana ukagenda wumva ubabaye kubera ko utasambanye. Uri umukristo hari ikintu kibura mu buzima, ico naco ni mpwemu yera, n'amavuta ya mpwemu yera no gukora kwa mpwemu yera muri wewe. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu azoza gutora ishengero ridafise agasembwa n'amarabaga. Kuvuga ngo narakiriye Yesu Kristo ni vyiza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuntu bw'Imana bwarasutswe, ubwo buntu butwigisha kwitandukanya. Ubwo buntu nimba warakiriye Yesu Kristo, nimba ubwo buntu warabwakiriye vy'ukuri, ubwo buntu bwategerezwa kugushira apa, ubwo buntu bwategerezwa kukugira umuntu muzima, bwategerezwa kukuzana ahantu wumva ko Kristo ari we mwami n'umukiza mu buzima bwawe, aho ubaho ku bwa Kristo. Ataho atari kumva yuko isi iryo nimba kiryoherwa n'isi bene that ntiwavuye. Ariko hari abandi bantu Paulo niyo acavuga ati sahora bimbere inyungu sigaye bimbere ubuhombe kubw'ikibirenge cyo kumenya Kristo. Iki ni gihe aho turiko turumva ko umwami bucaza iyi ni nzamba wumvise hajya wumva mwe mwera kugobera kubya ati mwene data ibi bintu bihagarike, ni nzambi bikiravuga mu buzima bwawe. Kuko ejo nihaba umunsi action iri novuga ati Bibiri ivuga ngo wabaye umwizigirwa kuri bike azozezwa kuganza byinshi. Nimba mwe mwera utamwumvira ariko arakubwira twatuntu duto ati reka kubesha uwo muntu ati oya shani kiwani cha demire ngo none demire ngo naho yoshaka kanyitwarira no yamusubiza. Utwo tuntu duto utari kurareka no munsi ejo azokubwira yuko Yesu bucaza abigukominike, nkuko Paulo yavuze ati uwo munsi uzoza nk'igisuma kuba tamize ngo ako twebwe ivy'uwo munsi ntiturinda kubimenya. Impamvu tutarinda kubimenya nuko dufise mwe mwera atumenyesha. Yesu yarabivuze mu gusezerana mwe mwera yavango mwe muniyaza azobamenyesha bigira bibi. Rero turiko turavyumva hariho mwe mwera atubwira something, atubwira ikintu mu mitima yacu akatubwira ati iki nico gihe nimba utigeze kumwumvira ariko arakubuza ati reka kunywa izo nzoga, ariko arakubuza ati itandukanye nibi ishire hapa reka ka yarabivuga ukumva umenga iryojwi ntiriri audible mu buzima bwawe. Ejo niyo nakubwira ko Yesu bucaza witegure umwitegurire ntuzomwumva uzoza kwikangura ryajwi rivuze ati tuje gusanganira umwami ati nta mavuta nari mfise, usanga ugiye mu bindi umwamaze atwara ishengero. Kandi Yesu amaze gutwara ishengero bene data si bwa bwana
si ya makuru urumva uno musi ugenda uraraba ibintu biri mu mitwe yacu bamwe tuko turategura ama mariage abandi tuko turategura abandi tuko turategura ama diplome n'amaniki Yesu yavuze ngo mu gihe cyano barajya baranwa barashingira baragirana nimba bariga ariko umunsi Nowa yinjiye mu bwato jugement yaribaye rero hariho igihe gikwirikirana n'iduzwa gishengero cyitwa tribulation de Jacob nigiye mpemu yera atwaye ishengero giye hazo casigara nga twabonye ko ikintu cyambi kimenyetso cyambere kizokwerekana ko ico gihe cinji ni mgihe antikrist azore kurigwa gukora azofise ububasha bwo kwica igihe ari cyose kuburyo aho na Mose na Eliya nigihe bazoza zobica azoba bafise kububasha ico gihe ivyabona bibiri nibaza bizoza bikora ibitangazo bikomeye ko antikrist azafise ubushobozi bwo kubica rero bene data iki ni gihe cyo kwitunganya na mpemu yera iki ni gihe cyo gutangura kwimenyereza kumva mpemu yera nimba no munsi mpemu yera kubwira utuntu duto tireka kubesha reka kwiba reka karika iyo ni nzamba ariko arakumenyereza kumwumva hari umunsi azokubwira biri seriya kubwira ati burya rero ngiranze utamenyereye kumwumva umenye ubo byavuga kizoba ikibazo rero dutangura kumwumva buke impamvu dufise ivyizegwa dufise ivyizigiro abana b'Imana yuko Kristo aja dutwara ni mwe mwera muri twebwe nuko tubizi si vya bindi bavuga ati umuntu arabaza ati no uravyizera neza ko ufuye woja mwijungu Imana nibizi ntubizi jambo ry'Imana bango mwe mubwibabwiririkanya ni mwe muyacu ko turi abana b'Imana nimba rero mwe mu Imana atabwiririkanya ni mwe mu yawe kuri conviction yawe hari ikintu kibuze kindi naco nuko atamuntu azoja mwijuru atizeye Yesu pemport ibikorwa wakoze ibikorwa byose ushobora kuba warakoze ni musenga tanga ugira utize Yesu Kristo ijambo ry'Imana rivuga kuko urukundo Imana yakunze abari mwese niko gwatuma itanga umwana wayo w'ikinege ngo mwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira 17:18 bivuga ngo Imana ntiyatumye umwana wayo gucira urubanza abari mwese ariko yamutumye ngo abari mwese bakizwe nawe ngo umwizera amaze gutsinda urubanza utaramwizera amaze gutsindwa nuko biri nimba uva muri religion nimba uri kuranda uva muri religion itizera Yesu Kristo gufa no kuzuka kwa Yesu Kristo uriko wizera ibintu bitari ivyo si kuvuga ngo urumva ngo ni ibintu vy'idini oya nubuzi niko kuri kw'ibintu utizeye Yesu nta juru nta ivyo mu kuvuga ngo guhura n'Imana hari inzira imwe nta yindi nzira ihari abantu twisi musinjuru twahaje gukirizwamo atari Yesu ni Yesu wizera Yesu Kristo karonka ubuzima budashira utamwizeye n'urupfu rw'ibihe bidashira kandi nababwiye vuba cyane Yesu araze gutora ishengero shaka kwimvira ati none vuba cyane ni ryari Paulo ugiye gusoma mu Baroma igice cya 12:13 ku murongo wa 11 na 15 bavuga ngo nuko mwame mugenza muto ngo kuko muzi iminsi yuko igihe gishise cyo kwikangura ngo none agakiza karatwege kurusha igihe twizeye ngo ijoro rirakoze ngo bugira buce ngo nuko twiyambura ibikorwa by'umwiza twambara ibigwanishwa by'umuco kini gihe cyo kwambara ibigwanishwa by'umuco igihe cyo kuza ku mwami wacu Yesu Kristo kiri hafi bene data kiri hafi tuvuze ko kiri hafi si mu myaka ntubifatire mu myaka bifate ko bucaza kuko ataraza n'uruvugoza aha niyo durangirije ikiganiro cy'uno munsi kino kiganiro ndagusabe ugisangize bagenzi bawe ugisangize inshuti kugira ngo nabo bashobe gufashwa kuko nta kintu kizoba kibabaje umwami Yesu niyagaruka hagasanga mugenzi wawe ntarakizwa hari ibintu tuzokwiga mu misiza aho tuzogerageza kwiga icapo cy'umuntu yasigaye mwari muzinanye